Akagozi kadacika, akagozi kadacika, akagozi kadacika. Akagozi kadacika ni igiteramo c'abarundi iyo bari hose kw'isi bagateramisha bene wabo iyo bari hose kw'isi. Akagozi kadacika ni igiteramo c'akaranga k'Uburundi kigategurwa n'abarundi bari mu mihingo yose y'isi. Akagozi kadacika ni igiteramo c'amayagwa, imvyino, intambo, ivyivugo, ivyese, imigani, ibitito, utujajuro, ibisokozo, ibikino vyuzuza ubwenge n'ibindi vyinshi. Mugishikirizwa na Hadimanzi ivugira ku 105.1 FM ku bari mu Rwanda no mu bihugu bihana imbibe hamwe no ku mihora yayo nka Wezi 3 akaburungu Hadimanzi.com, TuneIn, YouTube, Facebook hamwe na application yayo ifashwa mu mugongo n'amashirahamwe ndangamuco w'ikirundi atandukanye ari kw'isi hose. Habaye umugabo yitwa Mwete. Mu gihe c'ubu yoba yari afise nk'imyaka 50. Nta numwe yari azi neza imyaka yari amaze avutse kuko igihe cabo ntibandika abavutse. Ugize Imana akabatirizwa kwa patiri bandika umunsi yaherewe batisimu. Nawe rero yaragiye kurondera iyo batisimu ngo ave mu bupagani. Ariko kugira yironke babanje kumwigisha. Umunsi rero yayironka patiri amubaza ati: Mwete, wavutse ryari kugira tuvyandike ku kimenyetso cawe c'ibatisimu? Mwete ati: uyu munsi nyene pati. Patiri aramukankamira ashavuye ati: urakomeye mu mutwe? Ufise abakwe n'abakazana ikitabuzwe n'abuzukuru hanyuma ngo wavutse uyu munsi? Wumva ugira ubwenge, vuga aho wavukiye n'ingoga ureka kumfinisha. Ataraho ndavuga bagukubite izikubitwa igishombo mu mihigo y'ibigori. Mwete yumvise inkoni yicisha bugufati. Pati, umuntu abarongirira ikigongwe, si jewe ni mwe mwatwigishije ko umuntu abatirijwe bavutse. Rero ibi ndabivuga nshimitse kuko umuntu ntatinya ishamba atinya ico barihuriyemo. Haraheze amezi 3 bambara ico kibazo nyene. Ndavuga ko ntahaze baca bansubiza inyuma ngo ndayobewe kuko navuze ko ubatirijwe abavutse. Untungu mburane kuva ico gihe nzi ko umuntu aronse batisimu abavutse. Patiri arategera ko Mwete yumvise nabi kuvuka ku mutima no kuvuka ku mubiri. Acapfa kwandika umwaka mwihereye. Mwete aronka n'akandi kazina k'ubukristo yitwa Rodoviko. Mwete rero yari umunyabikorwa, nta kivi camurarana, imirima y'amitonyanga itoto kuko yatera ku gihe. Akayamamwo, akayibagarira, akayifurira ku gihe, akayivomera iyo izuba ryataze, akayirinda ivyonyi, akayimbura igeze. Ntiyigera na rimwe yankiriza ibitarera ngo habonetse amaronko. Yasarura ivyeze akabibungabunga, iwe hakama ivyuzuye bizibira inzara. Abantu bose bakamwubahira umwete afise. Mwete hakubise isuka hose vyaza biramwitaba. Yari afise akabande k'ibitoki bakitaga rukundabe. Ibitoki vyiwe yabituturira ku munsi akabihonyorera uko bikenewe, akabitabira, akabirimirira, ekavyara akaroruhore. Abantu bose bagatangara ingene yamakanya inzira amazi uko bukeye uko bwije. Nabo batewe isoni n'udutoki twabenje mwijeri. Inka, impene, intama, imbwa, inkoko vya Mwete vyarabogaboga ubwiza n'ubuvyibuhe, abantu bakabitangarira nawe bikamutera iteka. Ariko hamwe bavuga bati atarinye n'Imana nta muvyeyi yivyara. Abana Mwete yari afise bose ntibari bameze nkawe mu bikorwa. Kaganguza yari umwana wa nyuma yitwa Marindira. Usivye ko ataciyereka iminwe, ingeso mbi zose iyo ziva zikagera zari zaratororokanye zimwarikiramwo. Zimugira imbohe, ziramwizizira. Nawe biranka ko azigobotora, ahubwo azisasira indava ziravyagira muri we. Marindira yarangwa aho bacuruza inzoga. Yabativye amafaranga se canke nyina agakopesha. Rimwe rimwe akanywa ntiyishure agatahana amahiri. Rimwe na rimwe akanywa agaca mu kinywabi akayomboka akagenda atishuye. Sakayibazwa mu nyuma ahaciye.
Marindira ntiyakangwa gukora mu mufuko, urangaye akamwambura utwo yari afise twose. Aronse uwaca amaboko yacarara mu ishamba yataye ubwenge kubera inzoga yanyoye atigerera. Azihaza yandi akayagabisha ibamfu mu batamushima, bashimana inzara bati ico cayaye c'ikiburirane tugitekeze kibone gutekereza. Abo ntibaba ari abandi atari abakobwa bishira soni, insimba rubebe nkawe nabo nyene batungwa no kwambura abantu. Nta mabwa Marindira atabayemwo gushikaho se bama bicanye agomba kumwe ibi bitoke ngo bishore mu isoko. Nyina ntiyarakibika uduharage canke udushaza, Marindira yahengera bagiye mu mirima akatunega umutwe no mu kaguriro agapfayo bamuhaye akuyicupa. Se arateba aragwara intuntu aronda asigara kwigufa kubera agahenda atewe na Marindira yivyariye kandi yahanuye ntiyumve. Abantu bose baramubara bati warivyariye akaziri, akaje karemegwa urapfa kuzura ruta ariko nta kivayo, akatsi karamaze kurenga inkombe. Mwete ariyumvira ati nta kundi nogira, reka nsubire ndarute. Aho ibintu bigeze Marindira wanje nta kindi agisigaje atari urupfu rwo ku mubiri, ubwo ku mutima rwo rwarahejeje ivyarwo. Umunsi umwe yateguye yanzira amazi yiwe, ahamagara Marindira ngo basangire umukenke basangira n'ijambo. Marindira abonye wa muhange imbere yiwe agatangura gutetemera, umutima ugomba kumucamo biranka ko yifata, arateba ati da urakoze cyane, numva umuhisho site no mu mazuru nimpabwa abantu. Wowe unywesha umukenke ariko jewe umurwato niho yonshika ku nyota. Ibiro nivyo nahora nifuza ko wozurangirira kenshi, nanje nkumva ko ndi mwene mwete agana gahebuza mu kuryoha. None wokeza inyota abandi nanje uwakuye mu nda iri kirangandagurira ngaha. Aho sari karagera amajanja ica mwishura, Marindira kenyavya ku ruhimbi agatora urwato akanengesereza gwagwagwa agataka umunwa akagotomera agahomeka gubitse. Sakaburani Marindira ati ndumva gahava gicurika, ndizeye ko utateguye gusa warinze untomire. Sati ahubwo reka nkubwire icyatumye nteguriye intagwa ngo tuyisangire. Inzoga siyo kirumara, igihu n'ijambo bijana. Marindira yabasutse urundi rwatati, erega ijambo rijana n'umusa, reka nsome nawe ubura rivuga humva amatwi. Mwete ati umve rero mwana wacu Marindira, haheze imyaka itari mike ndakwihweza kandi nguhe impanuro za kivyeyi ngo uve buzimu jibuntu, we guteza isoni abavyeyi n'umuryango twakwibarutse. Ariko ibyo naguhanuye byose byaguciye inyuma y'amatwi, nta na kimwe wakurikije. Byose warabisuzuguye, usuzugura na jewe nabiguhanuye. Uyu munsi aho ibintu bigeze, akatsi karenze inkombe, igihe cyose cagusesemwe, nta numwe akiguha nigwere. Kutagomba kwihanura, uratuviraho, ureke kudutesha urubwa mu bantu ngo ntitwareze. Marindira urwagwa ariko rashika mu mutwe, agasimbira mu kirere ati da uvuze ngo iki? Uti nabasesemye ntimukimpa nigwere kubera iki? Si mu mwamvyaye, hahari navutse ataraha. Subiza ibivanye n'ingoga ataraha ibara riragwa muri iyi nzu. Mwete agashavura ati ndahakanye kwihakana ivyo navuze ndabikuye ku mutima. Hakugira umwana nkawe ataco aha amaboko w'imboregwa w'umusuma kabuhariwe antere soni mu bantu akanyambika iceye mu muryango nofonda mubura nkitwa ko namubuze. Ikibu nkorera kintu ntuza umutima kikanteranya n'ababanyi aho kunyubaha bakansuzugura. Ndabe ivyo byose urakoze genda wimenye noye kugutukwa udahanurwa. Marindira akazanza mukati ngenda njahe ndi kwa data, genda utari kwaso tubisigaremo tubigabure ndonka yakwiye nisomye ubudasiba. Hanyuma ndabe icomba jewe bitagwa kubira n'umukenke. Ngo ngende ngo sinshoboka, ni bande babivuga atari wewe urondera inyana muvano ngo umbuze iconywa n'icondye. Noneho ntaho ngiye ni wagomba wimanike. Byemeze nk'urundi runganwe base batariko barirukana mu nzu. Urundi runganwe simbona tuba duteramanye mu birabo, base barabatuka nk'uko untuka nk'uko umenga naramenje. Mwete ati aho besha sinzi ko urundi runganwe ruza ku kirabo dutogeje ikivi ruje kwikura kuye.
uriyobageza ko wewe urangwa aho baruranze ugatanga nyenego ku gihogero. Geza ngaho waracupaye. Marindira ati nibaba baza batogeje ikivi ibyo birabasha bikabokora. Jewe rero simeze nkabo kandi sinkeneye kumera nkabo. Jewe nzokwitwara uko ndabishaka ntawe nkeneye kwigana kandi sinzohinduka kubera ibyo muvuga. Nimba utunzwe no kubirakuya jewe suko. Ni benshi babaho neza batabanje gucumukura bazinduka ijoro nkuko kwawe ngo bagiye kurondera ubuzima. Mbere urazi ko n'inyoni zibaho neza zitarima kenshi zigatanga umurimyi gusoroma. Hama ngo jewe ninicwe n'urufuni. Imana yarangeneye kurya ntatamye sinzoyimanuza. Mwete ati uruyuza atamye gute ko kenshi mbona utahana ibipfupfure by'ibibanda wakubiswe ufatiwe mu mirima y'abandi. Ufise ubuzima bworoshye gute ko aho uciye hose bavuma wacitse igicibwa mu bantu. Baregwa wumve uhinduke uhebe izo ngeso mbi zakugose wijukira ibikorwa niho uzovamo umuntu w'ubuntu. Kwibaza ko uzotungwa n'ibyo utabiri yakuye nk'inyoni no kwihenda kuko nazo nyene ziraguruka zikamenya ubweze zirabirondera. Ubu ahise igeze nta vyagusaba ikibaho byose biraronderwa kandi nta urya katamugoye. Menya ko twese Imana yaturemye ngo dukore. Ntawe yaremeye korera amaboko canke ngo atungwe n'ivyarondeye abandi. Marindira ati jewe rero dawe nakubariye ko ntari wari we wese. Abo vuga urabegera bahe izo mpanuro umpa amahoro. Undeke mbe ndagugotomera akaga kanywa numva gashika ku mutima. Nawe ati mwana usibe kugotomera urukanywa ukuri gutura amatwi nkubarire ukuri gukize. Ibikorwa nivyo mushinge w'ubuzima buzira amazinda. Ibikorwa nivyo bitera iteka gukorana umutima ugororotse bigatuma yumva ko afise icamaze mu biwe no mu vyiwe. Ibikorwa nivyo bituma umuntu atera imbere agateza imbere abiwe n'ivyiwe adasize inyuma icamwibarutse. Bitabaye uko n'igihugu kiragenda amazima yongwe. Mwana bimenyere ibikorwa nivyo bituma umuntu yumva ko ari n'agaciro mu bantu ko ari n'icamaze kuko afise icaterera cubaka. Bibuze muji buntu uje mu ruhongore rw'abanyagikorwa niho uzogira ico wimarira mbere Imana ibigombye n'ico umarira abandi. Jewe ndavuga simvura aho ngeze nagerageje ukananira n'ubu nzoca ntana n'imbaki. Ico gihe cose Sereka aramuha impanuro urugwato rw'inzoga yacisha urundi ku rundi. Aho mwani kumaze kugera mu muhogo arinamura ati aho ahereye uboroga unyita mwana aha jewe ndacara umwana akosa kagaye nagahebuze. Mbere niba kugira ngo mengaha ari uko nicwa n'ibikorwa nkuko kwawe urantega untera ibuye ndakubisiye. Nzokwigira iyo barya batabanje gukoboka ngo bagorwe, iyo barya batabanje kwirya imitsi, iyo babisangira n'ababibiri yakuya byanse bakababegera atari bene byo. Ngira nkubise usigara n'ingungusi zawe zitazi icari cy'umukenke mu nzira amazi utabiri yakuye. Aho yabunga mu bise yari acitse intere y'ibitere. Arinanata arahaguruka aradandabirana yikubita hasi sarayora aricarika biranka ko atekereza arasubira arinanata n'akanyarigabo kenshi biranka agwira ubugi saregeranya aramuryamika azanza mu kabaza yanzoga iyo yagiye. Atangura gutukana ngo bamumara inzoga arakubita ibiganza hose ngo areka arayirondera arabura. Arateba arasubira gusinzira abonye atawitayeho ivyo ariko aragira. Bukeye ntawamenye iyo yaciye. Yatanguranye na shinga buce. Aragenda gushikaho amaguru yuma. Hageze ku murango akazuba kamaze gufata inzara imwe mbi iramucwiza. Arabura intege zo kubandanya imitsi iracika aja mu gitutu c'igiti cisakaye cyane araryama. Ahatoye agatiro arota ibikoko bije kumurya arazanzamuka aricara araganya. Agize araraba impande yiwe abona impfundura yavuvye arataromoka agenda atazambaye. Ashitse imbere aricara atangura kwicuza. Aho niko inzara yamuryosora kurusha. Niho yabona urugemwe rw'imyumbati ari itarosimbiramwe ngo agarura amata. Aha gitangura gusesura n'inzara
nyene umurima aba yamubonye nk'ejo akoma induru. Iyo ugishikukira rimwe kimutangira irya nino nk'igikoko bahiga, kiramwahuka n'inkoni gisigara intera. Uwo munsi arara mw'ishamba avirirana amaraso y'inkoni yakubiswe. Bukeye aho umukwako n'umwana yari aragiye impene, amutera ikigongwe atagishobora gukura ururimi mu kanwa. Wa mwana acaza kumuzanira utwo kurya n'amazi, abona guhembuka. Baca baragumana. Wa mwana acuye, Marendera aramusengasenga ngo aje kumusabira indaro kwa se. Wa mwana aravyemera. Abikosheje se ko hari umuntu bwiriye none ariko asaba indaro, se akaza kuraba uwo ari we. Akamwitegereza cane, mu nyuma agakebwa, akamubaza ati: ko mbona usa n'urushe cane, ufise ibikomere mu maso, amaraso ku mpuzu, ukaba ugenda ucumbagira, wabaye iki? Vyabaye ryari? Marendera agatangura kwicisha ibizehe ati: nahuye n'ibisuma bije kwiba, ndabitesha, ariko bigenda binkubise, bimvunye n'ukuguru, ataraho nta kindi nabaye, ndinaga ndakomeye. Wa mugabo akamwitegereza akabona ko abesha. Agaca yibuka ko hari umusuma w'imyumbati bari baraye bakubitiye mu murima ati: nta wundi n'uyu. Marendera barirukanye ubutarariye, asubira kuja gusangira indaro n'ibikoko mu ishamba kubera kudahanurwa kwiba. Iryo joro rero yagize ubwo batari bwagire na rimwe mu buzima. Bwapfuye guhwijibira, aca atangura kumva imfyisi zomanga zitera ziza aho yinyegeje. Izo mu nda zitangura gusha, araziyanga. Kugira kiza gatwe yurira igiti. Ashitse mu bushoboshora abona ya mfyisi iriko irarangamiza imuraba. Umutima uramwankira ahakwa gukoroka. Ya mfyisi yanka kugenda, nawe umutima uguma imutwe. Harya bugira buce, ya mfyisi iranyobanyoba igenda irahindukira iraba. Siwe yabonye irarenza umutumba acarururuka ati: mvuye mu menyo y'imfyisi. Ariko naho naraye ndarusemvye, uyu munsi nzare ntisiga. Marendera arihebura, arabura ico afata n'ico areka. Aricurikira, arasubira kubita agatima mpembera ati: aha mfuye nk'imbwa itagira shebuja, sivyo nikwegeye. Natumwe n'iki kuba ntabarirwa mu buzima, kandi abavyeyi batigeze basiba kumpa impanuro za kivyeyi. None impera n'imperuka nzorohokera he hatari mu kuzimu? Nkwiye kwemera ko nihenze mu gusuzugurira iry'abavyeyi. Aha nkubitwe zasikaje igishumbu kwa data ndya rirya nawe, si kubera ubugaba bwanje ngo sinoba nk'abandi ngo nijukire ibikorwa. None nzotweruka gusubira kwa data nateye akagere mborewe izo mpaye. Naho norya umutima amenyo nkaja kumusaba ikigongwe, sinzi ko yonyakira n'amabwa nakoze. Ivyo vyose Marendera yavyicuza ariko aracugwa kuko impande yiwe impfundura yari kirazirika ngo imurye. Kanatsinda yari yayiteye aho yibera mu vyatsi munsi y'igiti. Imana yiwe arayibona atungwa nayo yameze hakiri kare. Ivyo kuja gusaba ikigongwe se bimutera isoni. Aca yemera kubandanya yangara, yizeye ko azoteba akaronka aho batamuzi bakamutunga. Hageze ku mugoroba akabona urugo rwitaruye ku mutumba, akaja kwasaba indaro. Bamubonye ingana rushe kuko yari yaraye adasinziriye, baramupfa isoni n'ubuntu baramuha indaro. Abonye akotsi gafumba, agatima gatangura kwera ati: ko batetse bahava bamvuna inzara, yo wumva ntibarya mbona. Nyene urugo arasubira aramwitegereza cane, mu nyuma aramubaza ati: ariko muhu, naho ndaguhaye indaro, nabitumwe n'ikigongwe nagize, nayo ahandi urazi ko ntakuzi. Vyiza wanyidondora, ukambarira iyo uva, si uwo ari we n'iyo uri kuraje. Marendera ati: je mva kure cane, ndi impfuvyi naragowe, nabuze ndata na mama nkiri umwana. Aha ndiko ndondera uwo ntunga, nkamukorera kuko amaboko ndayafise, kandi atari inzara ahandi ndakomeye. Sinobesha ngo ndafise iyo ndiko ndaja, aho nobona untunga niho noguma. Ikizira sinzosubira inyuma, nzofuma mpfira ku nzira. Umenye n'urugo ati: ko ufise amaboko, emera ngo utunge nawe unkorere ibyo ngutuma ngaha, nakare ndakeneye udufasha kurima indimo ziriko zirarara abandi bahejeje gutera. Mbere ko wumva utarota gusubira kwa so wanyu, niba bigomba nzoguha wubaka ngaha ku rugo, ugomvye ndagukwerere ushinga urwawe.
wumva uvyemeye ejo utangurana n'umutwenzi bakwereka aho urima ibindi bizokurikira. Marindira atari bwigera akoze isuka ku mu ntoki, umutima urasimba. Yibuka ko no mu byatumye ati vyuzuye kwa se ari uko bamubarira ngo arime. Aribaza ati iyo wumva nigubotura gute, jewe Marindira nkoze isuka mu minwe. Ariko nta kundi reka mbeshe, indahiro mbi ntigwaza mu nda, mbone ico ndyo uyu munsi ejo nzobunga urundi. N'agatima kagororotse Marindira mwishura ati ico mbarikwa nkaririmba nico. Ejo mpisuka y'umujojo unyereka ahagomba kurara uzonga yungaraguye. Ntirizogamburura ntamaze kuhamanyagura nawe ubishime ubone kunshimira nanje nishimirize. Bukeye Marindira bakamuha isuka bakamwereka harima. Akabwira umwe Serugati naka gusa akako inka ntizicoka ntagasanganije. Serugati kirya karati ngiye naronka umukozi. Agasubira muhera guturutsa inka. Marindira agahengera Seruga ashinguye ikirenge yatsuka akayiterera ku rutugu agatungwa nayo yameze. Ku mugoroba bararindira ko Marindira agodoka barahebura. Seruga agiye kuraba aho yamusize asanga kari kararuye. Aremye zibamfa arataha maramara ati nahuye na Bushoro w'umubeshi. Amaze kabiri atarya inzira yamujwiza. Ahura n'umukenyezi yaragiye kurima ati mupfaso jewe nje nturuka kure iyo umwana rero nyina ntiyumve. Nagenze imitumba n'iyindi ndonda hano wacikivi ngo mbone ico ndya ariko nahabuze. Ubu mfanye isuka mu minwe kandi no shobora kurima bakangaburira. Wenda abona ko wavyaye ugaheka mfasha mfume nk'ugwatereza isuka nawe mpembura ico ndya. Nzoga ko kirondera mu nyuma canke uyigumye nzoronka iyindi nkizi nzara y'uno munsi. Wa mukenyezi aramuraba ati iyo suka igupfuye ko ubusa nta nguvu mbona ufise zo kuyirimisha. Imbere ya byose saba ico guhembura mbona ugira uhenuke. Ahubwo iyo suka yawe yimpejewe yogirira akamaro nawe tujane mu murima ngo usoromere ibijumba ugenda urahekenya urabe ko wogarura amata. Marindira ati Imana irampaye. Akemera akamuha yasuka. Akamusoromera ibijumba byuzuye impuzu yari yambaye. Acagenda arabiheka inzira yose abona guhembuka. Zabijumbo yagura isuka ntivyatevye kuhera kanatsinda ntivyari murengera. Marindira asubira aratunabura atondera. Inzara yamugira imbwa umusega aricuza atakabigira. Amazi iminsi arara mu byatsi musi y'igiti yibuka ya mfundura yahakwa kumukomora aca yubaka akazu k'ivyatsi azarararamo. Wa wundi ati aho mwore yanikiye ntibwuma atarana kararamo na rimwe hadukumura atazi yivuye karaca karatokombera. Marindira ikaronga ngo ntashe aca ku gisonge akomere ku kuguru. Aja mu rya shamba acika ikimuga ntiyaba kiva hasi. Mwijoro ageze ngo aratoya agatiro abasoma bari bavuye kwiba inka bamuhumuka ko baje kuzinyegeza. Baramwahuka n'amahiri bamusigara intera ititerura. Marindira abona ko ubwiwe bwaheze kubera ubugaba bwiwe arihebura arasaba Imana urupfu atari buronke. Arigonyera arindira umunsi warwo ntiwashika. Umunsi umwe yaheraniwe ahumukwa ko n'abakobwa babiri baje gusenya. Barakanguka babonye umuzimu ngo n'umuntu. Ababonye akoma amashati. Ntore z'Imana ntimutinye ndo umuntu yabuze ikimukiza. Ngira mpere n'inzara. Mfasha muri ndengereze mu ndondere cyo mpembura no munsi ndarutsimbe. Babakobwa bikabatera ikigongwe. Umwe akiruka muhira akazana two kurya n'amazi akamuhembura. Babonye asubiye kuronka utuguvu baramubarira bati muntu we naho rwuno munsi urusimvye uronse ico ushira ku munwa ugahembuka ejo uzohasiga gatwe kuko nikitari inzara kizoguhitana ibikoko mubana si vyene wanyu canke inshuti. Reka tukwandaze ushikaho tuba hari naho bagufasha ugasubira iyo wajuva ugasiba kwigaburira ibikoko muri rishamba rya Nyagananda. Marindira aremera babakobwa baramwandaza. Atemba babutura nk'ibuguma yo muci. Baramushikana ku mutware waho hantu. Mu mico yaho hambere ntawanka guhindara ingenzi. Marindira baramwereka aho aruhukira araryama kuko yararushe cyane. Rigeboye habira ribaza ahari
ingene yahashitse arakubititse agatima mpembero ku vyo yabayemo mu buzima yumva arigaye aribuka ibihe byinshi yahatse kubura ubuzima kubera kutabarirwa kwiwe iminsi myinshi yaraye ntibuca kubera kudahanurwa amajoro menshi yaraye umutima uri mu mutwe kubera kutumvira abavyeyi yumva ariyanse aricuza icabiteye arararira yabuze nakimbwa aravuga ati aha jewe Marindira mpfuye nandurwa n'abahita mu gahinga si kubera niyumviriye ngo ibyagusa birabaho si uko nakengera ibikorwa kandi ari byo soko ry'ubuzima buzira inzara ubu ndabibonye kuko niboneye ko ubutaremye ntamira ubunebwe nta kindi buvyara atari kuzingama mu mutwe no ku mubiri jewe rahongeze njyana ry'umutima amenyo nje gupfukamira data ndamusaba ikigongwe kubi byose nakoreye umuryango ansubize mu ruhongore rw'abakutsa kivi biwe nanje nijukira ibikorwa nkawe ejo canke hirya yejo mve mu muntu w'ibikorwa yubashwe Buke yarasezera afata akayira kamusubiza kwa se yamuvyaye ashitse asanga se arateretse afise n'abashitsi benshi bamugendeye aragira isoni ryo gushika mu rugo kanatsinda yasa n'agakoko kavundurutse mu ishamba atangura kwembemba ku irembo arateba aricara ngo abantu batahabone gushika umutumire umwe yaragiye kubihagarika amuhumuka ko yicaye arakanguka ahamagara abandi ati ngo murabe igihume twatewe baje batese igihume n'umuzimu wa Marindira jana munzu ko agarutse azosangukira aho yataye ruzogi nyina mubonye ararira biranka ko ahozwe nta kundi yagira ashira mu nzu arondagura abamukubita amaso bose bihi ryoso ziridahera Marindira amaze indwi zibiri atava hasi babutura kugira afungure inda yiwe yari yarafatanye n'uruti rw'umugongo atoya kabiri asaba kubonana na se urundi amutega abiri Marindira yicaye imbere ya se yariza yozuye intango se biramutera ikigongo ati vuga ikiri ku mutima ariko babara ko ndabona warayinze ikibisukugwa ikibi no guherayo mbare ikigushinze ku mutima bishobotse cururuke ubone kubaho mu mahoro n'amahonda Marindira kihanagura imyosori bikanka ko ashitse ijambo kuko ibigumbagumba byaguma bimunika arateba arabwira sati da nje kwambambira ubuntu bwawe ukwihangana kwawe ugutsindisha kwamye ko kuranga umutima wakivye wamenyereka bikanca mu myanya y'intoki nje cyane cyane kugusaba ikigongwe kiranga umuvyeyi w'urukundo kubibi byose nagukoreye nakoreye umuryango kandi nanje nikorera da warampanuye binci inyuma y'amatwi ubu ndabonye binshikanye aho naho sahandi niyo biti yaki wishenya uyu munsi nje kukwemerera ko ivyo nakoze bitazosubira kuba kuva ubu nzogendera ku mpanuro zawe nkurikiza akarorero kawe keza nkore nkuye amaboko mu mpuzu ntere iteka urwanyibarutse ndagusavye umbabarire igiti nikora mu jisho kabiri tari impumyi mwete ategwa n'ikigongo mubarira ati naye nabikubariye ariko ntiwashobotse unyumvira kuko iyo uja kunyumvira kare ntiwari gushika aho ugeze abari wowe usama basagirijwe n'inzara ariko igihambaye ubu nuko wemeye kuva ibuzimu ukaja ibuntu ukumva ko igikorwa kinoze gitera iteka kikaba inkinzo y'amabi aturuka ku nzara y'inzaragiza ubu nta nkeka ko wabonye ko ubutaremye atamira ko inyuma y'ubunebwe haza ukubwera bwera bivyara akanyarira ubuntu burihabwa wigira igitebo kayora ivu jewe simvuga ngo ndakugiriye ikigongwe gusa ikigongwe waracihaye ahubwo ndagushimiye shimira n'Imana yakwarikiyemo ukihanagura ibibi byose waciyemo ubu kabugarutse mu ruhongore rw'abasangira kive bene ruhasha nzara buzukuru ba majambere bazira kwingingirwa ibikorwa mu buzima guhera ejo ko watoya gatse utangura no mutwenze tujane mu ndimo nkwereka ingene isukira uyipfumbatiye neza atayideha hirya yejo ikamugira indanga mu ndanga intore mu ntore kwisaka haburira ikitaba gusa Marindira yumvise byose amubariye bimwanka munda amarira mutanga hasi yifata ruto kirateba kiracureha arashimira se kuva ico gihe yama ari kumwe na se amwereka ingene yo kwiteza imbere yijukiye ibikorwa Marindira aho yagejeje kuba umunebwe ahasumbye ibikorwa
arakora biramukundira, abakarorero mu ntara, bose baratangara. Umunsi umwe tumira se, umuryango n'ababanyi abaterekera intango z'inzira amazi yakuye mu bitoki vyiwe. Intango z'inzoga z'amahonda ziteye ubuki bw'umutsama yegekera. Abazimana indya z'ubwoko bwose harimo ikirunge baragira umunsi mukuru barahozagara, barebagira ko yateguye ivyo ari Marindira kera bose bita ntabarigwa. Urubanza rwaryoshe, sarahaguruka ashikiriza ati: hejuru y'iryo nakwise kera rya Marindira, nkongeye akazina k'ubuhizi nkwise bikorwa. Abari ngaho bakoma amashi babandanya kumyoza gakenke. Igikorwa kinoze gitera iteka. Ibyagusa bitera ubwenge buke. Ushaka umubira abirakuya, ushaka umuce agacika ijuru. Ubutagira umuyonga ntahondora umuhondo. Akari mu nda y'umugabo gaserwa n'akari mu nda y'umuhange. Ubukebura uwumva ntamara ibinonko. Ingondo iva mu mazi ikaza kuri gaturume. Umwuko n'ikiriko hakora mu nda. Umugani ugana kariho kandi ntuva ku giti uva ku muntu. Sijeno hahera. Muhejeje gukurikirana igiteramo akagozi kadacika, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na Radio Imanzi ifashwe mu mugongo n'amashirahamwe ndangamuco w'ikirundi atandukanye ari ku isi hose. Dushirungu dufatanye mu nda kandi twigishanye.